mwese bakunzi bacu nabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo gicenda myandagaro umwaka wa 2025 mu gatondo rero hitezwe yuko hazogwa imvura hatari hake mu gihugu cacu kiretse ibubanza mu Ruyigi Karuzi mu Cankuzo imuyinga hamwe no mu Kirundo hitezweyo ikirere kizoba kirimo imico vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari imwaro ayipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura mu gihugu cyose. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu Cibitoke ayipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 29. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga k'iminota 39 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwe iminota 6 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana garuki mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.